Iri torwa rero ry'Uburundi rirerekanye neza yuko ibikorwa vy'Uburundi mu vyerekeye agateka ka zina muntu hariho ibihugu 168 bivuga biti wewe leta y'Uburundi ivyo uriko urakora muri uru ruhara rw'agateka ka zina muntu ni vyiza. Urumva rero nta kuntu umuvyeyi yokora vyiza ngo areke kwankuraje umwana gukora vyiza. Ni igiki Uburundi bwokora kugira ngo bugumane icizere bwagizeko? Nibaza yuko programme du gouvernement mu bintu vyerekeye agateka ka zina muntu irabitomora neza. Hanyuma rero hariho ibikorwa vyatanguye bibandanye nko mu vyerekeye uburenganzira bw'abantu bakuze, kubandanya gushigikira ayo mashirahamwe yakira abantu bakuze, uburenganzira bw'abana, kubandanya kuraba yuko umwana uwo ari we wese aronka aho yiga, ashobora kuronka ibitabo, kubandanya gushigikira abakenyezi no kugwanya amabi abakoregwa. Ni vyinshi cane vyatanguye. Twibaza yuko kugira ngo ico cicaro tukigumane vyotegerezwa kubandanya n'inguvu cane gose zisumbirije kugira ngo aho gutorwa n'163 tuze dutogwe, Uburundi buze butogwe na bose. Kogwa vy'umugwi CNDH hariho ababishima n'abandi batabishima, mugabo ico iri torwa ry'Uburundi ryerekanye nuko abo bantu batabishima ari abantu bari kurusha. Mugabo murabona yuko ivyo bavuga nibiriko birakorerwa ngaha mu Burundi hariho igihushane. Hanyuma amakungu rero yasomye mu maraporo yabo ko ivyo bintu bavuga bidahuye n'ibiriko birakorwa, kuko iyo basoma yuko ivyayo mashirahamwe avuga bihuye n'ibikorwa ngaha, Uburundi ntibwari gutorwa kuri ayo majwi n'ibihugu bingana gutyo.